ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda tugira ngo tubashikirize, aho amakuru adushikira adahumuriza, ari amakuru ateye ubwoba, ari kuvugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho amakuru adushikira yemeza ko ashobora kuba yamaze gucikanira mu gihugu ca Kenya, aho bari barimo bitegura kumwohereza mu Burusiya ariko bikaba byahise birangira. Iyi nkuru yababaje abatari bakeya, ndetse benshi bakavuga ko ibi bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, ariko amakuru adushikira aturuka mu bagumyabanga batandukanye ndetse n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko Ndayishimiye yoba ariwe ukoze iri bara, ndetse bikaba bivugwa ko Ndayishimiye yoba yamuhoye ko Reveriyani Ndikuriyo yashakaga kuba umukuru w'igihugu, kandi akaba yari afise ishavu rikomeye cyane yatewe n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko murazi neza ko amakuru menshi yagiye arahanahanwa ndetse n'amatohoza yakozwe yerekanye ko umuhisi Petero Nkurunziza yishwe n'abagumyabanga, kandi ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabigizemwo uruhara rukomeye cyane. None umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yoba yazize iki? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yahisemwo kumwivugana? Ni iyihe mpamvu ikomeye cyane yaba yateye urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi? Ese ibi bigiye korohera Perezida Evariste Ndayishimiye, canke bigiye kuba umuzigo ukomeye cyane, mu gihe n'abagumyabanga bari batari bagirwa urupfu rubi uwahoze ari umukuru w'igihugu yapfuye ariwe Petero Nkurunziza, kandi byose bikaba bishirwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ese Uburundi bugiye kugana hehe, mu gihe biboneka neza ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bariko baramarana? Ibi ni ibibazo bitandukanye abarundi isinzi bariko baribaza, ariko nanone bakavuga ko uru rupfu rwa Ndikuriyo rushobora kuba ikintu gikomeye cyane, kandi rushobora kuba imbarutso y'ikibi ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko abagumyabanga aho bari mu mihingo yose y'igihugu bamaze kurahira bakarengwa, bakavuga ko uwaba wagize uruhara wese mu rupfu rw'umugumyabanga mukuru wese agomba kubihakanirwa. Hakaba n'amakuru yavuze ko Reveriyani Ndikuriyo yazize uburozi ariko yatewe nka poudre. Ubwo burozi bukaba bwaraturutse mu gihugu gikomeye cyane ariko kitaramenyekana kugeza aka kanya, ariko nanone abagumyabanga bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahoyahoye ibintu ntibikomere mu gihugu, dore ko Ndikuriyo yari afise abatari bake bamuyoboka, harimo imbonerakure, ndetse benshi mu bahoze mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bakaba bamubonaga nk'umugabo w'intwari ndetse ushobora kubatabara mu minsi iri imbere, ariko bikaba birangiye Perezida Evariste Ndayishimiye akoze operasiyo ihambaye cyane, operasiyo nk'iyo yakoze igihe yikiza uwahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Uyu munsi naho nyine akaba yageze ku cyo yari amaze iminsi ahigira, aho yahize ko agomba kwigiza ku ruhande abazashaka bose kumuvangira uko baba bameze kose. Ni byinshi tubateguriye ku matati ari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, akaba ari nayo yatumye agandagurwa bunyamwaswa, kuko yahawe uburozi bwo mu bwoko bwa poudre, ndetse amakuru adushikira akavuga ko byose byari byapanzwe neza cyane ku buryo bitazashirwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko birangiye n'ubundi abagumyabanga bamenye ikibyihishe inyuma, kandi birangiye abatari bake batahuye ko Ndayishimiye aje kubamara, kandi yaje afise umugambi ukomeye cyane wo kwigizayo abo bose batavuga rumwe, ndetse amakuru ahari akavuga ko Ndayishimiye afise urundi rutonde rurerure ruriho abagumyabanga nabo agiye kwigeza ku ruhande, uretse ko nanone bitamworohera na gatoya, kuko abagumyabanga barashavuye cyane kandi bababazwa n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bamwagiriza ibyaha by'agahomeраmunwa, harimwo kugambanira igihugu ndetse no kugambanira umugambwe uri ku butegetsi, ndetse amakuru adushikira akavuga ko ibihangange byamaze kwishira hamwe, bikavuga ko igihe cyose
Perezida Evariste Ndayishimiye byaboneka neza ko ari we wagize uruhara rukomeye cyane mu rupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, agomba kubihanirwa byanze bikunze. Abatari bake bari kugaruka ku ijambo rikomeye cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yigeze atangaza, aho yavuze ijambo rikomeye cyane agabisha Perezida Evariste Ndayishimiye. Reveriyani Ndikuriyo aragabisha umutegetsi yashitse mu butegetsi bigoranye nk'uko ikizinu bikigora gushika mu isi, aza yiyorohereje yigira uwuri kumwe n'Imana, ariko ahageze atangura kugara, agenda aracyoza abo munsi yiwe yibaza ko bohava bamusubirira. Ndikuriyo akoresha amajambo ateye ubwoba mu kuvuga ko ikizini gitanguye kugara gica kibora, aca amugani atawuhejeje ati urucira muka Imana ikaba ikubona. Aya majambo yarababaje bikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza aho abamwegereye aribo bahoyahoye, kuko we yari yamaze gutanga itegeko ko uri buze kubona umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo amurasiraho amubona, ndetse akaba yarashizeho n'amafaranga menshi cyane y'uri buze kubikora, ariko abamwegereye bakamuhanura ko byaba ari ibintu bibi cyane, ndetse ko byaba ari ibintu bishobora guteza akaga gakomeye cyane igihugu ndetse n'umugambwe muri rusange. Ibi ntibyagarukiye ngaho, kuko Reveriyani Ndikuriyo yagumye ahiga ku giti cye, Ndayishimiye nawe agahiga ku giti ciwe. Amakuru adushikira nuko Ndayishimiye yarondeye uburozi abukura hanze y'igihugu, ariko abona kuzabuha Ndikuriyo bitazigera byoroha na gatoya, kuko Ndikuriyo agendana ibifungurwa bibisi, aho agiye hose akaba ari we ubyitekera, ndetse n'iyo agiye mu ntara za ruguru hose yagendanaga ibifungurwa bibisi bidatetse, yagerayo akaba ari we ubyitekera. Ndayishimiye akaba yarabonye bitamworohera, akaba yarahisemo gukoresha uburyo bwa pudre, bikaba bivugwa ko ariyo yatewe amagara ye agatangura kumererwa nabi cyane. Perezida Ndayishimiye yemeza ko ibihe umukuru w'umugambwe yahoze asumbya ingufu umukuru w'igihugu bitazasubira kubaho. Ibi yabivugaga yerekana ko Ndikuriyo atazigera amusumbya ingufu. Muri iyi minsi ndetse no mu minsi yashize hareze imvugo z'imigani mu bategetsi bakomeye cyane, aho ubundi bahora batukwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ni abansi b'igihugu, ubuheze gutuka abari mu butegetsi nyine hakoreshejwe imvugo zifobetse ndetse ziteye isoni. Mwese muribuka amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza, aho ayo majambo yatunguye benshi, ariko nanone akavuga ibyahora bivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho yagaragaje ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD rwose ari abantu babi cyane, kandi ko ari abakunzi b'inda. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati Perezida Ndayishimiye yasanze aba CNDD-FDD ari amabingira yigize intama, ngo nta ntumbero n'imwe bafise yo gukiza igihugu. Ibi iyo twebwe tubivuze batwita abansi b'igihugu, nta na kimwe abeshemwo, nk'intama bayaga demokarasi n'amahoro nk'amabingira. Ico bakora ni ukwica, ukwiba no kubesha gusa. Ibi twebwe iyo tubivuze batwita abansi b'igihugu rutura, ariko ubu tuvugana Ndayishimiye niwe uriko urabivuga, ndetse bikaba biri kuvugwa n'umunyamabanga ukomeye cyane. Ibi byose birerekana neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze ahatemba, kandi bikaba ari ibintu byerekana ko aho igihugu kigeze ari habi cyane, akaba ariyo mpamvu nabo ubwabo batanguye kwicana hagati yabo. Umwaka wa 2023 ndetse n'uwa 2024 ntiwabaye umwaka woroshe kuri Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Inyinyurana rya Ndikuriyo na Ndayishimiye rikorwa mu rwenge n'uruyeri rwinshi cyane. Nta numwe muri bo yigera avuga ko adashigikiye uwundi. Muri 2023 Ndikuriyo yabandanije kwerekana ko atatinya kwemanga ko ari mu irage rya Nkurunziza. Benshi batangaye muri Mukakaro, aho yatunganya ihiganwa yise Nkurunziza Cup iminsi mike inyuma y'irindi ryitirirwa umukuru w'igihugu ryabaye. Ihiganwa rya Nkurunziza Cup yarihaye igihagararo gisumba kure ico
ry'umukuru w'igihugu ryari rifise, naho ku munota wa nyuma hari imirwi yatinye kwitaba iryo higanwa. Iyo ni nka Messenger FC yegukira umuryango w'umuhisi Perezida Nkurunziza na Bumanuro FC ya Gervais Ndirakobuca. Muri 2023 nyine Rev Ndikuriyo yarerekanye ingufu ziwe mu gutunganya amanama mu majoro mu mihingo myinshi y'igihugu, akayajamwo mu myambaro isa n'iy'igisirikare. Perezida Ndayishimiye nawe ntiyatebye kwerekana ko ari we afise ijambo rya nyuma. Imyambaro ya Ndikuriyo yarabujijwe, icesi y'amanama y'ijoro yarakuweho. Mu nzego nkuru z'umugambwe Ndayishimiye yarashoboye kugena bamwe muri basomambike biwe. Mu ntango ya 2024 niho hasubiriye kuboneka imvugo isa n'itandukanya abo bagabo babiri, aho Ndayishimiye yadukana imvugo y'uwogira aje mu ntambara n'u Rwanda, naho Rev Ndikuriyo akaboneka asa n'usukamwo mabisi ibitamenyerewe, we agashira imbere ibiganiro hagati y'ibihugu kugira yerekane ko ijambo rya nyuma ari igiwe. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara igiturumbuka imbibi zose Uburundi buhana n'u Rwanda. Ifungwa rya Generali Bunyoni n'ihungabanwa ry'abamwegereye byaragabanije ingufu n'amanyama ry'abo mwiragi rya Nkurunziza. Ingingo ihindura amafaranga ibipapuro yarakoze kubo muri urwo ruhande. Mu gihe Ndikuriyo yari yeretse ibihangange bimwe biracisha amafaranga kuri konte y'umugambwe, Perezida Ndayishimiye yoba yatanze itegeko ko iyo konte ihagarikwa. Uko niko atanduru bavugije. Bana bagabo bacungana bakanyinyurana. Muri 2023 biboneka ko Ndayishimiye ari we yinjije ibitsindo byinshi kurusha Ndikuriyo, ariko nanone umwaka ushize wa 2024 rwose nawe ntiworoheye bikomeye Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo. Benshi bakavuga ko ibi bintu biteje uruhagarara rukomeye cyane. Kugeza ubu Ndayishimiye ntarashobora gushiraho umurwi wiwe utwara, ndetse yaratarashobora gukuraho Ndikuriyo, uretse ko ubu ngubu yasa naho yabigezeho, ariko akaba yabigezeho nabi cyane. Umwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi yaradukoreye umwihwezo ati: inyuma y'imyaka 5 n'igice ku butegetsi, Evariste Ndayishimiye byaramunaniye gukora umurwi wiwe utwara igihugu. Leta yiwe ni imwe mu mareta ya mbere ajegajega febre Burundi bumaze kuronka. Nta kintu kinini leta yiwe ishoboye. Ibibazo n'umurengera mu gihe leta itagira inyishu. Turazi ko Ndayishimiye yipfuza guhindura leta vuba, ariko abo yiyumvira kuzana benshi usanga bari basanzwe bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Nta bantu biwe afise by'ukuri. Rev Ndikuriyo aracakomeye kandi ntatinya kumwereka ko amusuzugura. Kugeza ubu Ndayishimiye byaramunaniye kumuhasha ndetse no kumukura, kandi yarabyifuje inshuro nyinshi. Gufunga Bunyoni nta mpinduka iboneka byashoboye kuzana. Kugeza ubu abasendezefede baracagabuye mu turwi tw'imihingo bavamo, nk'uko Nkurunziza yabisize. Ruko turwi nta ngufu Ndayishimiye adufiseko. Naho Ndayishimiye avuga amajambo menshi, nta kinini arashobora guhindura kugeza ubu ngubu. Mu gihe asigaje imyaka 3 gusa ku butegetsi, turibaza nimba azomenya kuyikoresha neza ngo agire ico ahinduye. Twizere ko Ndayishimiye ubwo amaze gukora iri bara ashobora kugera ku byo yifuza, ariko nanone ababikurikiranira hafi bakemeza ko ahubwo nyabona agiye guhura n'ingorane zikomeye cyane, kandi ingorane zitagiye kumworohera na gatoya. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yahisemo guhitana Ndikuriyo? Ndikuriyo amakuru ahari nuko yaramaze kugira ingufu n'igikundiro bikomeye mu bagumyabanga. Hakaba hari n'amakuru avuga ko mu mwaka uza batari bwemere ko ashobora kongera kwitoza kuba umukuru w'igihugu, kuko Ndikuriyo yari yarakoze ibishoboka byose kugira ngo amwangishe abagumyabanga. Ndayishimiye rero nawe akabona bitazamworohera na gatoya, akaba ariyo mpamvu yahisemo gukora ibishoboka byose kugira ngo yikingire abanje kumwigiza ku ruhande. Gusa bikaba bitagiye koroha na gatoya, kuko abagumyabanga batari bakeya bamaze kurakara, ndetse bamwe bakaba bagenda bahanahana ubutumwa magurupe WhatsApp bavuga ko Ndayishimiye igihe yaba agize umwako Ndikuriyo agapfa,
byanze bikunze ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Gusa abari muri Kenya baratubwira ko ibintu byamaze guhera keretse aramutse yihembereye akongera akagira, ariko baratubwira ko ibintu byamaze kurangira ndetse bakanatwemeza ko byanze bikunze Ndayishimiye bagiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, turabandanya kubatohoreza amakuru y'uko ibintu byifashe ndetse n'ibigiye gukurikiraho. Gusa leta yo iracyari mu gacerere, ntishaka kuvuga icyabaye.